ntidukwiye kwerekana agakiza ku majambo tuvuga, ariko bijane n'ivyamwa twama, bijane n'ingeso twerekana, n'inyifato twerekana, niho vy'ukuri abantu bazomenya ko turabigishwa ba Kristo. Amen. Kuko uyu munsi hari abantu bakubwira ngo agakiza kanaka hakongera agakiza nkakiwe, no kwemera nkagaheba nkaguma uko narindi, ariko ijambo ry'Imana ridusaba kubiki? Kuba matara. Bakunzi ba CANAAN TV, ndanezerewe cyane gusubira kuronka akanya keza nkaka ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana datarugira byose uri mu ijuru, negerejwe no kuza imbere yawe ubugira kandi mwami Imana, nzanye amashimwe yuzuye umutima wanje, ngushimira ko waturinze mwami, ukaturindira mwitiro, ukabutuvyuriye mwami Imana kuvuga ijambo ryawe. Ni ivy'igiciro kinini Mana, ndarokone si faveur nagiriwe n'ubuntu bugeretse ku bundi, ntaco narindi uyu munsi ngumenda ariko ndakubera kanwa, none nyaguhoraho ndasaba mpemu yera ngo azabane nanje, kugira ngo ivyo mvuga byose sinivugisha ariko mvugishwe nawe mpemu yera. Ndakwihaye, ndakweguriye umutima wanje, ndakweguriye ubwenge bwanje, ndakweguriye impemu yanje, ndakwihaye wese mpemu yera, ngwino ufashe kugira ngo mbashe kuba uwikimazi mu bwami bwa data. Uri wo kwizerwa, ndabizi ugira neza, nta ukwambaza ngo mwirengagize. Unshoboze kandi ufashe n'ubwoko bw'Imana buzokumva iri jambo, baze bizere kandi bakire. Mana ndagushimiye kandi ndakuninaje, icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, senzerizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana yampaye kubaganiriza uyu munsi ni ijambo rivuga ngo agakiza kacu gakwiye kubonekera hehe? Mu ngeso zacu. Haleluya. Mu ngeso zacu, mu nyifato zacu. Ntidukwiye kwerekana agakiza ku majambo tuvuga, ariko bijane n'ivyamwa twama, bijane n'ingeso twerekana, n'inyifato twerekana, niho vy'ukuri abantu bazomenya ko turabigishwa ba Kristo. Amen. Kuko uyu munsi hari abantu bakubwira ngo agakiza kanaka hakongera agakiza nkakiwe, no kwemera nkagaheba nkaguma uko narindi, ariko ijambo ry'Imana ridusaba kubiki? Kuba matara. Amen. Tuba matara amurikira abari mu mwiza. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu Banyefeso igice ni ca 2, turasoma kuva ku murongo w'12 dushikane ku murongo w'18. Agakiza kabonekera mu ngeso z'umuntu. Mwavyumvise ngo agakiza kabonekera mu ngeso z'umuntu. Kuvuga biroroshe, ariko gukora nivyo bikomeye. Amen. Ngo nuko rero abo nkunda, nkuko mwamye mugamburuka muba ariko mushitsa agakiza kanyu, mutinya muhinda agashitsi, yamara siyo ndiyo gusa, ariko n'ubu nyene naho ntariyo nimurushirize, kuko Imana ari ikorera mu mitima yanyu, ikabaha gukunda no gukora ibiyihimbara. Mukore vyose atakwidodomba, ataguharira, kugira ngo ntimugire umugayo canke akarohe, muba abana b'Imana batagira agasembwa hagati y'abiki gihe, bagoramiye mu bibi by'uburyo bwose, banduye bakababonekeramwo mumeze nk'amatara yakira mw'isi, mwerekana ijambo ry'ubugingo, kugira ngo mbone ico nzokwirata ku munsi wa Kristo, yuko ntirukiye ubusa kandi ntaruhijwe n'ubusa, ariko asangwa nkwiye gusukwa nk'ishikanwa ry'ibinyobwa ku kimazi c'ukwizera kwanyu n'igikorwa cako. Nezeranwa namwe mwese, namwe muba ariko munezeranwa nanje. Amen. Uyu yari Paulo yariko arabwira abigishwa biwe, abahanura inyifato bakwiye kugira. Haleluya. Ko bakwiye by'ukuri kwerekana ingeso nziza mu kibano cyabo, bakwiye kwerekana ingeso nziza kugira ngo berekane ico bakiriye. Haleluya. Bagende baba matara murikira bari mu mwiza. Bantu b'Imana, birababaje uyu munsi kubona umuntu avuga ngo yarakijijwe, ariko ugasanga arutwa n'umupagani. Haleluya. Arutwa niki? Arutwa n'umupagani.
ibyo bitukisha izina ryande, izina rya Kristo, bitukisha izina rya Kristo. Ariko uyu munsi umuntu wese azi ko ariko arama, azi ko ariko arakora ibintu byiza bihimbara Imana, bituma n'izina ry'Imana rishigwa hejuru, hama nawe Imana ikagira iki, ikagutonesha. Amen, haleluya. Ngaho ijambo ryavuze ngo nuko rero abo nkunda, uyu ni Pawulo, ngo nkuko mwamye mugamburuka muba ariko mushitse agakiza kanyu. Haleluya. Mutinya muhinda agashitsi ngo yamara ngo siye ndiyo gusa, ariko n'ubunyene naho ntari iyo murushirize gukunda Imana. Haleluya. Urumva Pawulo ariko arababwira ati uyu munsi ntimugende ngo kwera tutari kumwe mukora ivyo mugomba. Be murazi yuko hariho abantu vy'ukuri usanga iyo bari imbere ya bene se ubona ari abantu b'igitangaza, ariko wagenda ukaraba hirya ata muntu amubona ugasanga ariko akora amarorerwa. Pawulo ariko arahadura abigishwa biwe ati ntimukore kugira ngo jewe ngo ndababone, ariko mumenye ko iyo mukorera ibona kure, ibona mu mitima yanyu. Imva, haleluya, haleluya. Bantu b'Imana, nagira nsubire nanje ndababwire, naho ntari Pawulo ngira ndababwire nanje nibwira. Haleluya. Ntidukore ngo dukorere amaso y'abantu, ngo dukorere amaso y'abantu, ariko tumenye ngo turiko turakora dukorera utanyegezwa. Haleluya. Ko dukorera udahishwe ikintu na kimwe. Ijisho ry'Imana ribona hose. Imana ni omnipresent, Kristo ni omnipresent. Haleluya. Abonera abantu bose icyarimwe, yumvira abantu bose icyarimwe, nta kintu na kimwe gishobora guhishwa mu nyonga ziwe. Arico gituma inyifato yawe aho uri hose uvuga ngo ndi mu gihugu canje, ndi hanze y'igihugu canje, ndahanata muntu n'umwe nzi, umenye ngo hariho ijisho rikubona. Haleluya, haleluya. Umenye ngo ijisho ry'Imana rirambona. Ako ni kagakiza umwami Imana ariko aragusaba wewe nanje. Pawulo yariko abwira abigishwa biwe. Haleluya, haleluya. Wa mutima tiwo zangeso nababonana ntizihinduke ngo nuko tutari kumwe. Haleluya. Mugumuko nyene, ahubwo mugume mutera muja imbere. Amen, amen. Ngo mukore vyose atakwidodomba, ataguharira. Haleluya. Ugasanga umuntu ni ariko arakora igikorwa cy'Imana ariko aridodomba, akagikora atabishaka. Mugakubera umenga kubera ari itegeko ndagikora. Oya, gikore unezerewe. Ico wumva igikorwa wumva wokora utanezerewe, kireke. Kuko ico cyose ukora widodomba menya ko utagihembera. Ico cyose ukora widodomba menya ko atamusaruro gishobora kuzana mu bwami bwa data. Ico ukora cyose gukore unezerewe. Umva ngo mukore byose ngo atakwidodomba, ngo ataguharira. Haleluya. Ntiduharire ngo kugira ngo ntimugire umugayo canke akaruhi. Bantu b'Imana, urumva birababaje kubona uri mu gikorwa cy'Imana, Imana yaraguhamagaye ikakwizera ikagishinga igikorwa, ariko ukagikora widodomba, ukagikora ukwega amaguru, ukazana ibihari, abantu ukabateramwo gukekeranya. Urumva murazi yuko ari igihe twe tuzibira abantu tukababuza gukizwa, ariko ingeso yawe ni yandi. Haleluya. Ibi ingeso nziza. Amen. Ibi nyifato nziza. Abantu batubure kwa agasembwa ture kwa karohe, ariko bavuga ngo vy'ukuri Renilde yarakijijwe, Renilde yarashitse ku musaraba. Haleluya. Nawe shiraho izina ryawe, abantu bavuga ati vy'ukuri Imana ya CANAAN niyo ni Imana y'ukuri. Turabona abakozi b'Imana bashingiye nta izina ry'Imana. Igihugu cyose kivuga ngo Imana ya Daniyeli. Haleluya. Imana ya Daniyeli niyo Mana igiye gusengwa mu gihugu canje. Haleluya. Ngizi nta Imana tugomba ko bantu b'Imana mu kibano bavuga bati Imana ya naka, turakwiye kuyizera. Haleluya, haleluya. Ngo kugira ngo ntimugire umugayo canke akarohe, ngo muba abana b'Imana batagira gasembwa hagati yabo iki gihe bagoramye mu bibi mu buryo bwose, banduye
mukabonekamwo mumeze nk'amatara yakira mwese bavyumvise umva agakiza twahawe tumurikira bari mu mwiza murabona kwisi yuzuyemwe mwiza ariko twebwe umuco twakiriye urasira abandi haleluya urasira bari mu mwiza bavuga bati imana yabo nikwiye ku imana yacu haleluya ngo kugira ngo mubone ico ngo kugira ngo mbone ico nzokwirata ku munsi wa Kristo urumva iyo wewe uri kurakira umuco wawe uri uraka bituma no wakubyaje ubutumwa nawe yene ashimirwa n'Imana haleluya azoshika imbere y'Imana yirata abo yazanye ku Mana amen bazomubera igitsibo haleluya bazomubera igitsibo haleluya Paulo azonezerwa azokwirata ati naho narushe naho nacumukuye ndafise ico nirata nawe uyu munsi muntu w'Imana gira ico ukoze mu bwami bwa data kugira ngo nawe ejo niwashika imbere y'Imana uzogira ico wirata haleluya haleluya ubutame bwawe ntibuze bube ubwubusa amen ngo ariko asangwa nkwiye gusukwa nk'ishikanwa ry'ibinyobwa ku kimazi cy'ukwizera kwanyu n'igikorwa cyako ndanezerwa nezeranwa namwe mwese namwe muba ariko munezeranwa nanje haleluya Paulo urumva iyo mu ruho wiwe kusukwa ibyo acamwa byose hari abariko barahinduka hariho ariko baraza kuri Kristo biramunezera kandi akanezeranwa nabo bose bariko barizera Kristo haleluya bantu b'Imana n'ukuri igikorwa c'Imana icari cyo cyose ntikiba coroshe ndababwije ukuri ntikiba coroshe yaba sacrifice atakwitanga ntibishoboka ndababwije ukuri n'aka kanya mara ndiko ndategura ijambo ry'Imana nkicara nkavuga ni sacrifice ntibyoroshe nta mushahara ndonka ntawo ariko ndazi ko imbere ya data urahari haleluya haleluya hagize n'umuntu umwe gusa yumva ijambo Imana incishijemo rikamugirira ikimazi ndazi ko hariho ingororano imbere y'Imana haleluya haleluya icyo wahawe gitanga unezerewe kugira ngo ubwami bwa data bwaguke n'abana b'Imana bafashwe Mana data rugera byose uri mu ijuru uragaheza kigura Imana uragaheza gigura umuvyeyi mwiza dukunda kandi atwitaho negerejwe mwami Imana n'akakanya keza ucishije mwiri jambo ndizera ko atazobura n'umuntu umwe afata ingingo yo guhinduka ingeso yahora agenderamo zidahimbara Imana akemera guhingurwa no guhinduka akagera ikirenge mu cy'umwami wacu Mana ndagushimiye cyane kandi ndakunena haje icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje senze nizeye kuvyumvise amen amen mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza.